Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa mbere itariki 31 z'ukwezi kwa mbere muri 2022. Icambu ca Gatuna ku rubibe rw'u Rwanda na Uganda casubiye kugurura inyuma y'imyaka hafi 3 hugaye, byashimishije abasanzwe bakoresha iyo nzira. Twishimye cyane Kagame avuga ati u Rwanda na Uganda bongere basabane, imipaka yayicinguye. Twishimye cyane, hari umunyarwanda hose muri Uganda. Nubwo abahaciye umunsi atari benshi ku ruhande rwa Uganda bavuga yuko ataco bazi kigifashe cotuma uruja n'uruza kuri uwo mupaka bahana n'u Rwanda rutaba rwinshi nk'uko byari bimeze ubwa mbere. Mu Burundi ishirahamwe ry'abanyamwema rivuga yuko hari uwundi mu muryango wabo basubiye kubura w'umwana w'umunyamwema, bagakeka yuko bahekuwe n'abagurisha ibihimba byabo kubakora amarozi nk'uko vyigeze kuba kuva mu 2008 gushika ubu. Amakuru amwe nyene twagenda turaronka ko ari gukora ibintu vy'ibintazi, surtout nk'abantu basanga babatuma ibintu bagenda ibintu byo gufumura n'ibindi. Muri rusange twavuga ko ari ivyo. Kurondera kwihaza mu bifungurwa muri Nigeria kwatumye ibiciro by'ibifungurwa biduga mu mwaka uheze. Muraza kuvyumva mu kanya muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Prudence Ngyumva niwe yabateguriye amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC. Urakoze Florentine. Ibyavuye mu iperereza by'agateganyo mu birori byakozwe muri gahunda ya guma mu rugo muri Downing Street, ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza byagaragaje ukunanirwa gukomeye k'ubuyobozi bwo hejuru bwa guverinoma. Icyegeranyo cyakozwe na Sue Gray, umukozi wa leta ku rwego rwo hejuru, cyatangajwe kigabanyijwe cyane kubera irindi perereza rya polisi riri gukorwa muri ibi birori byinshi byakozwe muri Downing Street. Boris Johnson, Minisitiri w'Intebe, yasabye imbabazi mu nteko ishinga amategeko. Mu kumwaza gukomeye kwa batavuga rumwe n'ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko, bwana Boris Johnson yavuze ko yumva uburakari kandi ko yemera ko ibyavuye mu cyegeranyo byerekana ko guverinoma ikwiye kwigiramo isomo. Umuyobozi w'ishyaka rinini mu yatavuga rumwe na leta rya Labour yongeye gusaba bwana Johnson kwegura ku butegetsi, ariko avuga ko ngo atabikora kubera ko mu magambo ye nta soni agira. Mu gihe akanama k'umutekano ka Loni kari mu nama kuganira ku bushyamirane hagati y'Uburusiya na Ukraine, Perezida Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye Uburusiya gasopo ko buzahura n'ingaruka zikomeye nibutera umuturanyi wabwo. Yavuze ko iyi nama ibera i New York ari ingenzi cyane mu gukusanya isi, mu kuvugisha ijwi rimwe, mu kwamagana ikoreshwa ry'ingufu, gucubya ibikorwa bya gisirikare no gushyigikira diplomasi nk'inzira iri imbere. Mbere Ubwongereza bwari bwavuze ko buzafatira ibihano bisa n'ibya Amerika Uburusiya, ibintu byateye umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Putin, Dmitry Peskov, kwita amagambo y'Ubwongereza igitero ku bucuruzi bw'Uburusiya. Aya majambo avuye i London arateye umwitwarariko cyane. Nibaza ko atari twebwe gusa, ahubwo ateye umwitwarariko no ku bigo byacu. Vyerekana ukuntu udashobora kwizera ibiva London, kandi iyi ni impamvu yo kugira impungenge nyinshi muri rusangi ku rudandaza rw'amafaranga mpuzamakungu hamwe n'uburyo ubudandaji butunganije. Aha turiko turavuga igitero cinyegeje ku budandaji. Nitwiyibagize yuko ibigo byinshi by'Abarusiya bifise amashirahamwe akomeye yo mu Bwongereza bikorana, yaba gufashanya gushora imitahe canke kugira imigabane. Mu by'ukuri leta y'Ubwongereza iri kwirabangamira n'ibigo vyayo bikomeye by'ubutunzi.
abategetsi b'ingabo muri Mali birukanye ambasaderi w'Ubufaransa kubera icyo bise amagambo mabi cyane kuri guverinoma y'inzibacyuho. Joel Meyer wahawe amasaha 72 kugira ngo abe yavuye mu gihugu, yarasanzwe ari ambasaderi w'iki gihugu. Kuwa gatanu, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yavuze ko agatsiko k'ingabo kafashe ubutegetsi katemewe n'amategeko kandi karenze haniro. Ubufaransa bwakangishije gukura ingabo zabwo muri Mali, aho zimaze igihe zirwana n'imitwe ya kiyisilamu. Ibihugu bikomeye byo mu Burayi bihangayikishijwe cyane n'amakuru y'uko Mali iri gukoresha abacanshuro bo mu Burusiya. Mu cyumweru gishize ariko, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Mali yavuze ko ngo nubwo ari shitani yaha ubufasha Mali yabwemera. U Rwanda rwafunguye umupaka uhuza u Rwanda na Uganda mu gihe imibereho hagati y'ibihugu byombi iri gusubukurwa. Kigali yafunze umupaka wa Gatuna mu myaka 3 ishize, igihe yashinjaga Uganda gufata bugwate abaturage barwo no gutera inkunga imitwe ishaka guhirika Perezida Paul Kagame ku butegetsi. Mu cyumweru gishize, umuhungu wa Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yasuye u Rwanda anahura na Bwana Kagame. Amaguverinoma yombi yavuze ko yizera ko ifungurwa ry'umupaka rishobora gufasha kugarura umubano. Iyi ni BBC Gahuzamiryango wari uyumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbc.gahuza.com. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yasuye imiryango yagezweho ingaruka n'imvura n'inkangu bikomeye byateye inkubiri y'umuyaga wiswe Ana. Abantu barenga 30 barapfuye muri Malawi mu gihe abandi benshi bakibiriwe irengero. Inkuru ya Nomusamaseko uri Blantyre muragezwaho na Victoria Nkunda. Mu rugendo yagiriye Itwaba, akarere kari mu majyepfo y'umujyi wa Blantyre, abaturage basenyewe amazu babwiye Perezida Lazarus Chakwera ko batigeze bagira amakuba nk'ayo bagize. Imiryango mpuzamahanga yita ku gutanga imfashanyo irimo kubaka aho abasenyewe baba batuye. Ibyangijwe biragaragarira amaso. Ibigori biri mu mirima byarambitswe hasi, amazu yasenywe, ibiraro bihuza uturere tunyuranye byatwawe n'amazi. Perezida Chakwera yatanze itegeko ry'uko amazu n'imihanda byasenywe byongera kubakwa mu maguru mashya. Amakuru ava muri Nigeria aravuga ko abagabo bitwaje intwaro bishe abantu babarirwa muri 40 mu bitero byagabwe mu duce twinshi. Aya makuru aravuga ko amabandi abarirwa muri magana ari kuri moto yateye imirenge iri muri leta ya Niger. Aba barashi kandi ngo banafashe bugwate abaturage benshi. Abateye barushije imbaraga abashinzwe umutekano muri ako gace mbere yo gusahura amazu no kuyakongeza. Abaturage babwiye BBC ko barashe abahatuye. Ibi bitero bikozwe nyuma y'ibyumweru 2 gusa ingabo za Nigeria zigabye ibikorwa bya gisirikare ku mitwe yitwaje intwaro izwi nk'amabandi ariko ifatwa na guverinoma nk'abaterabwoba. Florentine urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Reka aya makuru arambuye tuyahere Gatuna ku mupaka u Rwanda ruhana na Uganda. Uyu munsi niho uwo mupaka wongeye kuba nyabagendwa inyuma y'imyaka 3 upfunze. Uwo mupaka wafunzwe kubera kwikekana ku bibazo by'umutekano hagati y'ibyo bihugu, ubundi byasangira kabisi n'agahiye. Ubona yuko abayobozi benshi bakuru b'u Rwanda bakuriye muri Uganda. Umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa yazindukiye Gatuna kuraba uko ibintu byifashe. Twavuganye mu kanya atangura kumbwira ko yasanze ataruja n'uruza rwaba ubw'abantu canke ubw'imodoka ruharangwa. Saa 12 mpageze nasanze ku mupaka abari bahari sibo twari twiteze. Hari abashinzwe umutekano, abacunga umupaka ndetse n'abanyamakuru batari bakeya, ariko nta muntu wambukaga avuye muri Uganda cyangwa se uva mu Rwanda, kimwe nuko nta modoka yaba itwara abagenzi yaba itwara ibicuruzwa nabonye. Gusa ku iyo saha bambwiye ko hari ikamyo imwe yavuye ku ruhande rw'u Rwanda yerekeza muri Uganda. Icyo gihe magirana nayibonaga aho yari ihagaze hakurya, ariko yamaze kugera ku butaka bwa Uganda. Ubu gushika ya mango rero nta yindi modoka rurabona? Ntabwo turi kuvugana ndi ku mupaka, nari mpavuye n'igihe hirya gatoya, ariko hari abagenzi banje bivuge mu Kirundi bambwiye ko muri aka kanya saa 11 hamaze gutambuka indi kamyo imwe. No kuvuga yuko atabantu baboneka yuko ari benshi bajabutse kuri uyu mupaka uyu munsi nubwo ari ubwa mbere.
byari bivuzwe ku mugaragaro y'uko wuguruye. Tugiye kureba ku mpande zombi babarirwaga ku mitwe y'intoki, nko ku ruhande rwa Uganda nabaze abatarenga 5, muri abo 5 nabashije kuvugana na 3 muri bo tubumve. Twishimye cyane Kagame avuga ati u Rwanda na Uganda bongere basabane, imipaka yayicinguye. Twishimye cyane, hari umunyarwanda hose muri Uganda yishimye cyane pe. Twishimye tukibyumva, turi abanyayuganda. Ngenda umucuruzi, hari ibintu biva Kigali bija Kampala ibyo tugiye gushaka, ariko twatugize ikibazo Uganda banze ko kwambuka, ariko abapolisi bo mu Rwanda nibo batuzanye hano. Njyewe ndi umunyayuganda w'umunyarwanda. Turashima Perezida Kagame na Perezida Museveni kumvikana no kutwemerera, kuko twebwe turi impande zose. Mu Rwanda dufite abavandimwe, mu Uganda dufite abavandimwe. Abo bari abanyagihugu ba Uganda baza mu Rwanda, nta banyarwanda bo babindiye canke ngo basohoke bavuye muri Uganda baciye kuri uyu mupaka. Ku ruhande rw'abanyarwanda bo rwose byasaga nkaho ntawe utambuka, gusa nabonye umunyarwanda wari uvuye ku ruhande rwa Uganda nuwambwiye ko akorera akazi k'ubucuruzi mu gihugu cya Uganda kandi ko ahamaze igihe, ngo yaraje hano mu Rwanda aje kureba umuryango. Nawe tumwumve. Nabaga muri Hoima nacuruzaga, nakoreraga aho ngaho, ubundi najyaga nza nkasubirayo bigeranye n'ubwo bafunze kuza biranga. Rero navuga ati ubwo bafunguye reka ngere inze nsure n'umuryango ngere no mu rugo ndebe uko bimeze. Hari ico abategetsi b'u Rwanda boba bavuze ku catumye urwo ruja n'uruza rutaboneka? Nta kinini abategetsi bavuze, gusa nk'ejo mw'ijoro nibwo umuvugizi wungirije wa leta Amakuru yavuze ko nubwo u Rwanda rwafunguye umupaka bitavuze ko ibibazo byatumye ufungwa birangiye, akavuga ko abanyarwanda bagomba gukomeza kwitonda no kwitwararika. Hanyuma umuvugizi mukuru we yavuze ko impamvu batambutsa abanyarwanda ziterwa n'ikibazo cya COVID-19. Avuga ko mu minsi iri imbere uruhande rw'u Rwanda n'urwa Uganda bagomba kwicara bakumvikana ku buryo bazacunga ikibazo cya COVID-19, cyaba kuyipima ndetse no gukingira abanyagihugu b'impande zombi. Tumvise yuko hari abakozi b'umupaka wa Uganda binjiye mu Rwanda, muba mwamenye icari kibagenza? Nibyo koko twabonye itsinda ry'abantu basaga 5 bambaye imyenda y'abakora ku mupaka wa Uganda, bagiye binjira mu biro by'abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda, baganira n'ukuriye ibiro bikuru by'abinjira n'abasohoka mu gihugu, ariko nyuma yo kuvugana nabo ntabwo bigeze batubwira icyo babashije kuvugana, ariko nta nubwo bamaze akanya kanini ku butaka bw'u Rwanda, kuko nshishirije nta minota 30 bamaze. Murakoze Jean Claude Mwambutsa, twavugana ari ngaho ku mupaka wa Gatuna. Tumaze kumva uko hari hameze ngaho, rero twagiye i Kampala muri Uganda, maze mvugana na Chris Byaromunsi, umuvugizi wa leta ya Uganda. Ntangura ndamubaza impamvu uruja n'uruza rwari hasi cyane uyu munsi. No, I wouldn't know the reason. Oya, sinamenya impamvu. Ibihugu byombi byemeranije gufungura imipaka yabyo. Kubera iyo mpamvu rero twiteze ko haba urujya n'uruza ruva ku mpande zombi, abava muri Uganda bajya mu Rwanda n'abava mu Rwanda baza muri Uganda. Magingo aya twatangije ibitwara imizigo, nyuma turashyiraho amabwiriza atuma abantu nabo bashobora kwambuka imipaka, na cyane cyane ko tugomba kubahiriza amabwiriza ajyanye n'iby'ubuzima, ariko twiteze urujya n'uruza kuva ku mpande zombi. Twumvise mu Rwanda umuvugizi wa leta avuga yuko nubwo uwo mupaka wuguruye hari ibibazo u Rwanda rugikeneye kuganira na Uganda. Ivyo bibazo byo bari ibihe? Well, we do not exactly know because ibyo rero ntabwo tubizi neza, kubera ko icyo cyemezo cyo gufunga imipaka cyafashwe n'uruhande rumwe, cyafashwe n'u Rwanda. Kuri twe nta kibazo dufite n'u Rwanda, niyo mpamvu tugomba kubategereza bakerekana izo mbogamizi
gusa icyo nakwemerera ni uko ibiganiro byakomeje kuba, umubano wongera gusanwa, niyo mpamvu umupaka wongeye gufungurwa. Ikibazo cyose bari buzane tugomba rwose kuzagisubiza, tukaba twiteze ko kizakemuka kugira ngo dutsure imibano hagati y'ibihugu by'abavukanye. ku ruhande rwa uganda nta bibazo bitaratorerwa inyishu mu gifise. Oya, birashoboka ko haba hari ibihari hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, bashobora kuba barabivuganye, n'ubu barimo barabivugana, ariko ku bihugu hagati yabyo nta kibazo turagira. Kandi ku ruhande rwacu rwa Uganda nta kibazo na kimwe dufite kurega u Rwanda, ariko niba hari ibyo bafite tuzanezezwa no kubyumva maze tubibonera ibisubizo. mu byo twumva mwarega u Rwanda nuko rwarungika abatasi mu gihugu canyu. Ico kibazo cararangiye ubu? Yego, hari ibibazo nk'ibyo byabonewe ibisubizo ku buryo ubu ntibigiteye ikibazo gikomeye ku ruhande rwa Uganda. None hari impungenge mufise ku banyagihugu banyu ko twumvise yuko hari bamwe bari batswe impapuro zibaranga igihe barondera kujabuka mu Rwanda nubwo bahavuye bemererwa? Nta mpungenge zikomeye dufite kugeza ubu, kuko icyemezo cyo gufungura umupaka cyakurikiye ibiganiro byabaye hagati y'abategetsi bo hejuru bacu muri Uganda n'abategetsi b'u Rwanda, kandi twizera ko iki cyemezo cyafashwe n'umutima mwiza no kuba hari ikimenyetso cy'uko imibano igiye kongera gusubira mu buryo. Ibyo rero biratuma nta bwoba cyangwa se impungenge twongera kugira ubu. Unanarebye ukuntu hari abanya-Uganda cyangwa se ibitwara imizigo byo muri Uganda byinjira mu Rwanda. Chris Vyaromunsi, umuvugizi wa leta ya Uganda. Twashatse no kumenya ico leta y'u Rwanda ivuga ariko ntivyadushobokera. Imwumva ni BBC Gahuzamiryango, tugeze ku isaha imwe buri minota 13 mu Rwanda no mu Burundi. Ndi Florentine Kwizera. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Gahuzamiryango ibajane mu Burundi, ahari umwana w'umunyamwema w'imyaka 3 yatowe ikiziga mu gitondo cuno munsi mu ntara ya Cankuzo. Uwo mwana akaba yari yaraye yibwe mu gisagara ca Bujumbura nk'uko umuvyeyi wiwe yavyiganiye abo mwishirahamwe ry'abanyamwema muri ico gihugu. Navuganye n'umuvugizi wo muri iryo shirahamwe Albino Sans Frontières, Shadrack Nahumuremyi, anganirira ibyo bamaze kumenya kuri uwo mwana bakeka ko yoba yishwe n'abemera amarozi barondera ibihimba by'umubiri wiwe. Nk'uko amakuru twarose nyine abivuga avuye kuri mama wiwe, avuga ko bariko barakina n'abandi bana bisanzwe nyine kugira nyine umwana akina n'abandi, hanyuma haraza ngo taxi kujya kuntu nyine abana bakunda nyine ibintu byo kudoda ngo barabashiramwo bose. Hanyuma bamaze kubashiramwo haragira aho bana bavuga ati baveyo rero, mugabo umwana w'umunyamwema rero ntiyavamwo. Hanyuma niko kuca rero hageze mu masaha 4 babonye ko uyu mwana atabonetse, niho baciye baje mu byo gutabaza ku marezo sosiyo hamwe hamwe byaragiye ko nanje byaranshikiriye. Rero uno munsi mu gatondo niho twaje twumva yuko ababikoze batoye ico kiziga uwo mwana hariya mu Cankuzo, kandi ko wabibonye ari umwana yariko araragira inka niwe yaciye atabaza. Mbere bivuga yuko n'abavuze iryo bara bafashwe, na je hari n'amafuta yaje kwishikira no mu kanya gaheze naronse abo bantu babicaritse ahantu. Yari asanzwe abibujumbura ariko ikiziga catowe mu Cankuzo. Ego. Muvuze muti mwabonye amafoto, hari ico muramenya kijanye n'aho amatohoza yo bageze kumenya babikoze ari bo n'intumbero yabo? Gushika ubu muri make twavuga ko ivyo bikozwe tusha dutahura ko ari ibintu byabayeho ku bandi bamaze gupfa kuva mu 2008 gushika ubu. Amakuru amwe nyene twagenda turaronka ko ari gukora ibintu by'ibintazi, nk'abantu basanga babatuma ibintu bagenda ibintu byo gupfumura n'ibindi. Muri rusange twavuga ko ari ivyo, mugabo gushika ubu abajeje intwaro bumva abantu bafashwe bafiswe mu mirimo n'abajeje intwaro. Hanyuma ikindi naco gusa twagumye twikoma twe n'umunsi kugira ngo turabe ukuntu twofata ivyo bisigarira vy'umwana ico kiziga kugira ngo kimanukanwe ini Bujumbura
yambara guteka. ico kiziga kiri he? Ngo kiracari hariyanye mu Cankuzo n'umunsi mu mwanya wahera mu masaha 9 niho haduga umuvyeyi we n'abandi bantu bamuherekeje gatoyi kugira ngo bashobore kumanuka ico kiziga. Bababwiye hoho uko bagisanze mu kanya wavuga uti turakeka ko ari vya bindi vy'ibintazi byo gupfumura. Hari igihe twahora twumva abagandaguwe muri bene ubwo buryo baca bagenda babaciye n'ibihimba bimwe bimwe by'umubiri. Ivyo hari ivyo muba mwamenye kugira mukeke ko byo bari bintazi nyene nkuko vyashikiye abandi ba Nyamwema. Twovuga ko bisa nuko bateshejwe kuko bavuga yuko bariko baramukuramwo amagufa. Rero bisa naho bateshejwe hanyuma bagerageje kwirukumva ko bafashwe baciye bafatwa gushika ubunye. Rero turacabananye gutohoza amakuru kuko na nyina we bariko baraduga n'ubu tuguma tuvugana ndababaza ukuntu biriko biragenda mbwa ntibarashika baracari mu nzira ndarindira rero baze gushika hanyuma tubandanye tuvuga ukuntu ibintu biriko biragenda. Shadraka naho Muremyi twerekeze mu burengero bwa Afrika. Ibiciro by'ibifungurwa byaraduze muri Nigeria mu mwaka uheze aho byageze ku bice 22% byaduze ko nako ibice 22% mu gice ca mbere c'umwaka. Umwikomo bakawuta kuri politike ya leta yo kugabanya ibifungurwa bimwe bimwe mu vyinjira mu gihugu mu nzira yo guhimiriza abashora imitahe mu kugwiza umwimbu. Ariko abo bashora imitahe mu kugwiza umwimbu ngo barananiwe guhaza isoko ya Nigeria. Ukwiyongera kw'ibiciro rero kwatumye benshi mu miryango y'abanya-Nigeria ija mu bukene. Ivyatumye haza agaharawe bise ngo nukugura isashe. Inkuru ya Olivia Ndombuisi mwishikizwa na Ferenga Kwaya. Umwaka ushize ibiciro by'ibiribwa byariyongereye cyane muri Nigeria. Abantu benshi muri iki gihugu ntibagifite ubushobozi bwo kugura ibintu byinshi bikenerwa buri munsi. Ibiciro bihanitse by'ibiribwa bisobanuye ko abantu benshi batagifite ubushobozi bwo kugurira igicuruzwa kimwe ku bwinshi icyarimwe nk'uko babikoraga mbere. Inganda zibikora zagombye kubibonera igisubizo. Zatangiye rero gukora ibintu bicururizwa ari bike mu mashashi cyangwa se mu macupa mato n'udupaki duto. Magingo aya ibintu byinshi usanga bigurishwa gutyo, yaba ari ibiryo by'abana b'impinja, amavuta akomoka mu mboga, korogati, amavuta asigwa ku migati, spaghetti ndetse n'ibikoresho by'isuku yo ku mubiri. None ni iki cyatumye ubukungu bwa Nigeria buhabwa izina ry'ubucuruzi bwo mu mashashi? Gloria Joseph Raji ni impuguke mu bukungu yo muri banki y'isi. Ibi biba igihe ibiciro byiyongera ariko amafaranga umuntu yinjiza ntiyiyongere. Rero amafaranga abantu binjiza yaragabanutse, imibereho yabaye mibi kandi ubukene bwariyongereye. Banki y'isi ivuga igenekereje ko izamuka rikabije ry'ibiciro hagati ya 2020 na 2021 ryatumye abandi banyanigeria babarirwa muri miliyoni 8 binjira mu bukene mu gihugu aho 1/3 cy'abaturage babayeho munsi y'igipimo mfatizo cy'ubukene. None iki kibazo cy'ubukungu bushingiye ku bucuruzi bwo mu mashashi cyabonerwa umuti gute? Gloria Raji avuga ko icyakorwa cya mbere ari ukurwanya izamuka rikabije ry'ibiciro n'igituma bizamuka. Ntekereza ko iki kibazo kijyanye n'ibyakorwa mu kurwanya izamuka rikabije ry'ibiciro turimo kubona ubu ngubu. Hari ibintu bikeya bishobora gukorwa mu gihe cya hafi ku bijyanye n'izamuka muri rusange ry'ibiciro no guhenda cyane kw'ibicuruzwa turimo kubona ubu ngubu, aho usanga bimwe mu biribwa byarashyizwe ku rutonde rw'ibicuruzwa bitemewe gutumizwa hakoreshejwe amadovize. Gloria aravuga urutonde rwa banki nkuru y'igihugu ya Nigeria rubuza guha amadovize abatumiza ibintu mu mahanga nk'amavuta, isukari, umuceri na margarine. Avuga yuko izi mbogamizi zagombye kuvaho kugira ngo abantu babashe gutumiza ibicuruzwa mu mahanga mu buryo bunyuze mu mategeko kandi ku giciro kiri hasi. Ibi rero ngo byagira ingaruka ku giciro cy'ibicuruzwa. Nigeria yafashe ingamba zimwe zo kugabanya izamuka rikabije ry'ibiciro by'ibiribwa
mu mwaka wa 2019 yafunze imipaka yo ku butaka n'ibihugu by'ibituranyi kugira ngo igabanye ubucuruzi bw'amagendu no guteza imbere bimwe muri ibyo bicuruzwa bikorerwa imbere mu gihugu. Nyuma y'amezi 16 imipaka yarongeye irafungurwa, ariko ntabwo byigeze bikemura ikibazo. Imipaka yo ku butaka irafunguye, ariko ubucuruzi buhanyura buracyagenda gahoro. Rero ubucuruzi burushijeho kuhanyura, ibicuruzwa byakwinjira ari byinshi maze bigatuma ibiciro bigabanuka. Muri iki gihe ibiciro by'ibiribwa bikomeje kuzamuka. Ubu bucuruzi bwo mu mashashi abanyanigeriya baragenda babumenyera, kandi kubona icyo kurya bikomeje kuba mu bihangayikishije cyane. Arakoze Fenaga kwa kuri iyo nkuru ya Olivier Ndumbisi. Twerekeze mu makuru y'inkino muri Cameroon, aho imikino yo guhiganirwa igikombe ca Afrika igeze mu gice ca kane yaraye irangiye, kimwe ca kane yaraye irangiye ejo. Ubu rero bakaba bari mu karuhuko barindiriye gutangura kimwe ca kabiri. Reka tubibaze Ive Bucana ari muri ico gihugu. Itangazo rya CAF rivuga ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika ryemeje ko stade ya Olembe ikomorewe kwakira umukino umwe wa kimwe cya kabiri uzahuza Cameroon na Misiri kuwa kane w'iki cyumweru, ndetse n'umukino wa nyuma uzaba ku cyumweru. Ibi byatangajwe nyuma yo kwakira raporo y'amakuba yabaye kuwa mbere ushize, hagapfa abantu 8, abandi 38 bagakomereka bitewe n'umuvundo w'abafana bashakaga kureba umukino wahuzaga Cameroon na Komoro. Komite itegura amarushanwa, abashinzwe umutekano ndetse na CAF basohoye iyi raporo ku byabaye, inakubiyemo ingamba nyinshi zo kubungabunga umutekano ku kibuga ku buryo ibyabaye ngo bitazongera. Kubirebana n'imikino ya kimwe cya kabiri, umukino wa mbere uzakinwa kuwa gatatu kuri stade Ahmadou Ahidjo hagati ya Burkina Faso na Senegal. Kuwa gatandatu Burkina Faso yatsinze Tunisia 1-0. Ikipe ya Cameroon isezerera ikipe ya Gambia iyitsinze 2-0 byatsinzwe n'umukinnyi Karl Toko Ekambi mu gice cya kabiri. Gambia yatangaje abantu cyane kubona igera muri kimwe cya kabiri, kandi ari ubwa mbere yitabiriye imikino ya nyuma ya AFCON. Umutoza wayo Tom Saint-Fier avuga ko ibi bimutera akanyamuneza. Ndashaka gushimira Cameroon kuba yarateguye amarushanwa meza, gusa twifuzaga kurangiza dutsinda kandi tukaba hano kugeza ku munsi wa nyuma. Ndashobora kwishimira cyane ikipe yanjye hamwe n'abakinnyi banjye bakoze ibishoboka byose. Ntushobora kumenya ko aribwo bwa mbere bakinnye AFCON. Twagize imikino 5 itoroshye, twatsinze inshuro 3 na Mauritania, Guinea, Tunisia, maze tunganya na Mali. Twatsinzwe n'abakinnyi bakomeye ba Cameroon. Nkeka ko ishobora no kuba nyampinga mushya wa Afrika. Rero muri rusange ndanyuzwe, gusa mbabajwe no kuba tudafite imbaraga zihagije zo guha Cameroon umukino utoroshye. Naho ku mikino yarayibaye, Senegal yanyagiye Equatorial Guinea iyitsinze 3-1. Ni intsinzi yakiriwe n'abafana benshi ba Senegal bari ku kibuga, nyuma bazenguruka mu mihanda bishimye. N'umukino rutahizamu wa Senegal Sadio Mane atatsinzemo igitego, ariko atanga imipira 2 yabyaye ibitego. Uwo mukino wabanjirijwe n'uwa Misiri na Maroc. Misiri itsinda Maroc 2-1. Rutahizamu wa Misiri Mohamed Salah yatsinze igitego kimwe kandi atanga umupira wabyaye ikindi gitego. Nyuma y'umukino atangazwa nk'umukinnyi witwaye neza. Mohamed Salah yabwiye BBC ko iri rushanwa ritoroshye na gato. Icyo navuga nuko amarushanwa atoroshye. Nk'uko mubizi, Algeria yavuyemo itarenze umutaro kandi ari ikipe ikomeye. Senegal yarenze imikino mu matsinda ifite igitego kimwe cyonyine. Nizere ko ntawe mvuze nabi. Icyo nashakaga kwerekana nuko irushanwa rikomeye, kuko natwe ubwacu gutangira byaratugoye kugeza tumenyereye. Gusa ubu turareba imbere umukino wa Cameroon, ariko abakinnyi bari kwitanga kuri buri mukino. Rakoze Ive Bucana. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Ese ubwo si wowe mbaza murebaye kutabyuka urwaye iki? Ni njye urimo kwimyoza murebaye. Ariko ko nakubwiye ko nashaka kuvugana nawe, nk'ubwo urashaka wiki.
kutavugana nanjye se niwo muti w'ibibazo dufite cyangwa uragira ngo bigende gute? uzi ko ntarenze ko nta mutima ugira rureme ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ku vyerekeye urunana naha twasezereye ku makuru y'uno munsi wa mbere yarahagarikiwe na Jacques Nitegekaje mu mva na Florentine Kwizera mukomeze kugira ibihe byiza. Thank you.